nkuko nari nabivuze ni muri Lake View Paradise Estate naho turiko turubaka ikigwati cy'akataraboneka novuga ati bituhimbara harimo amazu ari mu bwoko bw'ama VVIP ama VIP ama apartment turiko turagira phase ya mbere ubu rero nkuko ubibona turiko turagira ama finition hanyuma tunategura ibarabara nk'uburabye nk'abantu baguza aya mazu tugitangura kubivuga aramaze kwigwiza inshuro zitatu z'igiciro baziguze ko bakiza bisigurika ati usibye kwa kundi nyene abarundi usanga bibagora kumva abandi canke kubona ama investment opportunities fata rero nk'uwayifasha ubu ayidandaje ashobora kuyunguka k'inshuro zitatu kandi ataranayinjira namaze ari mu bwoko butandukanye iyi rero ni nyubakwa iri mu bwoko bwa VVIP abari inzu igeretse kabiri muravyibonera ari inzu ifise entrée zibiri na hari inyuma uraza kubona entrée kuko iyi ni entrée ya mbere yaha imbere hariho ni yinyuma hanyuma akaba ari inzu iri muri ya restaurant akaba ari inzu novuga ati jewe nka Fabrice nishingiye ntaho nari bwayibona i Burundi yabaye innovation novuga ati twazanye yakabijya ikindi kiryoshe ni cyuko aya mazu twubaka ugize amahirwe akayironkamwo abafise uburenganzira bwo gucustomizinga canke guhindura ibintu novuga ati nyene biba byoroshe akarorero n'ivyo by'amajardin ngira urabona nk'izi stairs ngaho ivyo byose n'ibintu ashobora kuvuga ati nimungirire uko nshaka amakaro arashobora kuyahindura kenshi tudahindura ni structure y'inzu n'amabara y'inyuma kubera urumva niyo uniforme y'igisagara cyose nayo ubundi ndani arashobora kumuhindurira yabishatse now ngaha muri Lake View rero novuga ati ikintu cya mbere ni cyuko twiyemeje kurema iparadizo ngaha mu Burundi nico gituma hitwa muri Lake View Paradise Estate hanyuma ubishidikanya ko tuca duhindukira ngaha iyi view gira urayibonera Tanganyika urayibona ngaho ibarabara rija mu Rumonge ngiryo entrée ngijya ya mbere urumva uva mu barabara winjira hanyuma ukabashitse ku nzu yawe amazu ngaha mu Burundi ntari bwabone yabaye innovation mugabo ndamenyereye muri Australia muri Amerika mu bindi bihugu kuko tuzita ko ari ama high ceiling iyo high ceiling urabona nkaha uri kuri niveau ya mbere arashobora kubona bibereye ngaha muri salon urabona ko idare ya mbere ikase which means plafond yo ngaha muri salon kiduga ikaba kuri niveau ya kabiri nico gituma rero nari navuze kujya other than that iyi ni salon na salle à manger urabona ko ari ahantu haniniya cyane kandi twe mu byo dukora aya mazu twubaka turagerageza to the maximum level ushiramwo innovation nziza kuko urumva nk'izi ni investissement z'aba diaspora canke uwari we wese ari ngaha y'ubuzima rero turema amazu twubaka amazu atuma n'igisekuru gikurikira kizoyishimira hariya turabona gate hariya abona kari gate hajya ni entrée principale twashizeho entrée mu Burundi atahandi nari bwayibone kandi urumva nkahajya tuzoshiramwo amazi akoroka amasaha 28 kuburyo umuntu aciye ngaha abona ivyiza by'u Burundi ati iki n'ikindi gisagara Okay, you already know people on the mic against me, one and only Janis for sure, aka Mr. Dreamson. Ndonge kwa ramutsa ndabifuriza ibihe vyiza, nizere ko mukomeje kugira ibihe vyiza. Iyi ni kuri complex, utarakora subscribe making sure ko wakoze subscribe. Rero uno munsi n'umunsi udasanzwe, murabizi yuko tumaze iminsi tugendera ugwaruka cyangwa se abajone ko barakora cyangwa ngira bateze imbere igihugu. Aha turi ni mu Kabezi cyangwa se yuko harubaka inzu z'akataraboneka utosanga handi ahariho hose ni Lake View Paradise mwabeshi muramaze kubona ibiganiro byishige bitandukanye biko bageragezwa kubakwa n'umujene ariko yisunoneho gato yitwa
Fabrice Manirakiza twamugendeye atubwira turabe update y'ukuntu ibikorwa aho bigeze na cyane cyane ko abantu benshi baguma bavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye kuri we byinshi bimuvugwa ko byinshi nawe aza kutubwira bishasha dufitiye uno mwaka araza kugenda bitubwira ariko reka tumwakire manza dutembereze atwereka ibikorwa bye bigeze by'izi nyubako muko murabona ngaha zigitangaza kugira ngo ibintu bigende neza cyane ego let's go ego nkuko nabibabwiye ko twamaze kuronka CEO himself wa Ubaka Nation Group twashoboye kugendera hano zino nyubako kugira ngo turabirero ibikorwa bigeze reka tumuha akanya manze aramutse abakunzi ukuri complex komisa rero cyo tugenda dutembera twereka ibikorwa ko bimeze ko murabona inzu zisa nk'izaheze ibintu bishobora kuvuga ibintu byinshi ibintu bibi ariko Imana igumihezagira reka tumuha akanya manze abaramutse kugira ngo dushobore gutangura ko yamaje kubaramutsa kwanza ndabaramukije gose murakoze cyane kutugendera Imana ibahezagire ibandanye iteza imbere ibikorwa byanyu kandi hezagire n'abafana banyu yego murakoze cyane ego Fabrice twatewe no kuba turi ngaha aho tumaze imbisi tubona ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye iby'isoko kuvuga ko ivyo turaza kubiganira ariko tumanze tumenye update zize nyubako aho zigeze umuntu agerageje kuzirabisha amaso murako ko murakora ibikorwa byo kuziherahetse rero twashaka manze twereke bivanye naho abantu bamwe bari haruka ibikorwa bikiri hasi cyane ariko no munsi kaba biri up sana twashaka manze twereke muri rusange ukuntu ibintu bimeze ukuntu byifashe kugira ngo ibintu bigende neza karibu cyane asante sana nkuko nari nabivuze ni muri Lake View Paradise Estate naho turiko turubaka ikigwati cy'akataraboneka novuga ati bituhimbara harimo amazu ari mu bwoko bw'ama VVIP ama VIP ama apartment turiko rero turagira phase ya mbere ubu rero nkuko ubibona turiko turagira ama finition hanyuma tunategura ibarabara kuko ngira urabona ko uwahaheruka mu misi heze akahabona uku acabonamo difference rero tugira dushiremo ikaburimbi ryiza cyane hanyuma ngira mwabonye n'amakanevu ari karakogwa hanyuma dutegekanya ko mu kiringo c'amezi 2 canke 3 abambere dutangura kubaha imfunguruzo so turahimbawe gose mu mezi 3 ibintu biri ngaha muri siko bizaba byamaze ego wow ni ikintu ciza cyane gose hari ibintu byagiye bavuga kuri izi nyubako hano bavuga ati ko tubona Fabrice ari kagenda afata amashaje menshi kuja mu isoko n'izindi nyubako atuzimo yandi makasi agiye atandukanye ashobora kubijera gute mbega ni ikintu kiba kimeze gute kuri Fabrice wumvise abantu bavuga uko nyive n'ukuntu wewe witegura ibintu by'iwawe bijya n'abantu baba bataratahura iterambere ryari ryo kubera ubona je ndiko ndamenagura amatafari ubona je ndiko ndubaka rero nimba Imana impaye yo mahigwe yo kurema akazi niyo yoba ama project igihumbi twe twoyakora naba ndabivuga ko aya ma project mubona dukora ni dukeyi muri byinshi Imana yadutumye kuko ndi umuntu nkunze kwishingira intaye ku bikorwa byose dukora ari iby'uhoraho hanyuma twe twemeye kuyoboka rero abo bavuga ngo ni byinshi perhaps nuko nyene batabyizi cyangwa batarabikora mugabo abumva novuga ati abumva ko ari ntambamye ni bareke bagume barorera hanyuma bazoza babona amafinale yabo ibintu bigenda neza cyane yego Fabrice reka dufata akanya rero manzu dutembereze turabona ko ibintu bimeze neza watubwiye ko ari ama VIP ama VVIP utwereke muri rusange ibikorwa aho bigeze kumbure yamba hari n'inzu zitarafatwa ashobore kubwira abantu kugira bamenye ko inzu zigihari bashobore kuronka izo nyubako karibu cyane nkuko mubibona rero hano tuje mu nzu muri zimwe nyinshi ko nitwozizunguza zose tuzimara ariko zose zisa nk'izaheze Fabrice reka rero dufata akanya tuguha akanya udusigurire ibyiza by'izi nzu ndetse na cyane ko atari inzu ushobora gusanga hariho hose udusigurire ibyiza byaho n'akabijya k'izi nzu muri rusange icyo no banza kuvuga ni cyuko aha muri Lake View kuva aho dutanguriye iyi projet ni projet niko twama dukora n'izindi nk'uburabye nk'abantu baguze aya mazu tugitangura kubivuga aramaze kwigwiza inshuro 3 z'igiciro baziguze ko bakiza bisigurika ati usibye kwa kundi nyene abarundi usanga bibagora kumva abandi canke kubona ama investment opportunities fata rero nk'uwayifashe ubu ayidandaje ashobora kuyunguka k'inshuro 3 kandi ataranayinjira izo zose rero n'ama investment opportunities cyane ku ba diaspora boza barabona novuga ati bakabisizinga kuko ni opportunities zimboneka rimwe other than that kujya nari nababwiye rero namaze ari mu bwoko butandukanye iyi rero ni nyubakwa iri mu bwoko bwa VVIP
aba ari inzu igeretse kabiri muravyibonera ari inzu ifise entrée zibiri na hari inyuma uraza kubona entrée kuko iyi ni entrée ya mbere yaha imbere hariho ni y'inyuma hanyuma akaba ari inzu iri muri ya restanu akaba ari inzu novuga ati jewe nka Fabrice nishingiye ntaho nari bwayibona i Burundi yabaye innovation novuga ati twazanye yakabijya so karibu cyane rero duhereye ngaha ngira ko murabibona kujya twamatwa n'ibindi bigwati twagiye turavyubaka murabibona ko abari gated community haba hakikujwe n'uruzitiro rumwe hari uruzitiro rumwe kandi ruba ruri kama camera de surveillance ukaba rufise ubwinjiriro bumwe mugabo hambavu y'ubwo ruzitiro rumwe ngira urabona ko na nyene inzaba yifitiye clôture yiwe rero novuga ati nko kurema igisagara n'igisagara mu kindi gisagara exactly rero ngira urabibona ngaha tuca tubanza tukaronka parking kandi ishobora kujyamo imiduga ibiri given a fact ko n'inyuma naho dushobora gushirayo muraza kuhabona hariyo naho parking umuntu ashobora guparkinga urumva umuntu ashobora guparkinga imiduga ishika kuri 4 ikitibagiwe cyo n'amabarabara ngaho urabona ko nizo zoba imodoka 50 canke 70 ingahe z'abashitsi bakugendeye nimba bagize urubanza urashobora kubakira ata kibazo ngaha naho ucubona dufite jardin niniya iyi rero garden niyo urabona nk'ubu turiko turateramo ubwatsi hariho rero n'aba kliya baca basaba tukabashirira mu mashugwe cyangwa tukabagirira uko bipfuza ça dépend n'ivyo babashaka muri exactly ikindi kiryoshe ni cyuko aya mazu twubaka ugize amahirwe akayironkamwo abafise uburenganzira bwo gucustomizinga canke guhindura ibintu novuga ati nyene biba byoroshe akarorero n'ivyo by'amajardin ngira urabona nk'izi stairs ngaho ivyo byose n'ibintu ashobora kuvuga ati nimungirire uko nshaka amakaro arashobora kuyahindura kenshi tudahindura ni structure y'inzu n'amabara y'inyuma kubera urumva niyo uniforme y'igisagara cyose nayo ubundi ndani arashobora kumuhindurira yabishatse now ngaha muri Lake View rero novuga ati ikintu cya mbere ni cyuko twiyemeje kurema iparadizo ngaha mu Burundi nicyo gituma hitwa muri Lake View Paradise Estate hanyuma ubishidikanya ko tuca duhindukira ngaha iyi view gira urayibonera Tanganyika urayibona ngaho ibarabara rija mu Rumonge ngiryo entre ngijya ya mbere urumva uva mu barabara winjira hanyuma ukabashitse ku nzu yawe rero nico gituma twahise muri Lake View Paradise Estate mu nzira yo gukora nyene ibintu vyiza aha turindani hari ukuntu nari nakubwiye ati je nivugiye ko n'amazu ngaha mu Burundi ntari bwabone yabaye innovation mugabo yes ndamenyereye muri Australia muri America mu bindi bihugu kuko tuzita ko ari ama high ceiling iyo high ceiling urabona nkaha uri kuri niveau ya mbere arashobora kubona bibereye ngaha muri salon urabona ko idare ya mbere ikase which means plafond yo ngaha muri sali kiduga ikaba kuri niveau ya kabiri nico gituma rero nari navuze kujya other than that iyi ni salon na salle à manger urabona ko ari ahantu haniniya cyane kandi twe mu byo dukora aya mazu twubaka turagerageza to the maximum level ushiramwo innovation nziza kuko urumva nk'izi ni investissement z'aba diaspora canke uwo ari we wese ari ngaha y'ubuzima rero turema amazu twubaka amazu atuma n'igisekuru gikurikira kizoyishimira bica bisigurika rero ibintu byose dushiramwo ibintu tuba twize mu nzira yo kuvuga ati tugira inzu ku buryo nyeneyo azoguma yifuza kwigumira muhira ku buryo iyo comfort ayironka nico gituma rero ngira urabona nkaha ku mpome dukoresha ama stick ama switch amatara urabona turarondera ibintu bitandukanye n'ivyari bimenyerewe ngaha ama plafond tugira ama gypsum hambavu y'ivyo rero ngaha tuca turonka igikoni iki ni igikoni gusa
now twibutsanya yuko iyi nzu ifise ibikoni bibiri, hariho iki kindani, hariho n'igikoni cyo hanze kimwe abantu bashobora gukoresha amakara, nayo ubundi aha ngira murabibona ko installation tugira tuyishiremwo. Iki ni igikoni c'indani kandi n'igikoni urabona ko ari open kitchen, kuko hagati y'iki gikoni tuca twongera tugashiramo ko bita island table, aho umuntu ashobora kogereza ni novuga ati ivyombo hagati paraporo y'impande. Ibyo byose n'utuntu rero twiza. Ibindi tukiri ngaha nyene, iyi nyubakwa ifite ibyumba 5, ubushatse bikaba 6. Naho duhereye ngaha tuca tubanza tukaronka icyumba ca mbere cyo hasi, kandi icyumba kinini ya cane. Now iki cyumba kica kigira bathroom ngaha, toilet, hanyuma tukaca dushira washing sink ngaha, ku buryo n'abantu baba bari ngaha muri salon bashobora gukoresha irya toilet. Ibyo byose nibigenda birorohereza abantu. Hanyuma tukaca tugira stock, tutibagiye rero n'imiryango. Iyi miryango nk'iyi niyo dukura hanze. Ibintu byose tugira tugerageza kurondera ibintu kujya twagiye turabibabwira bitumanenye n'inzu nye n'inyubakwa ayishimira cyane gose. Now tukiri ngaha nyene tuca tujya mu kigo. Aha ni mu kigo c'inyuma. Hanyuma hatuca turonka espace umukozi ashobora gumeseramwo, ashobora kwanikira impuzu. Hambavu ngaha naho hariho aho umukozi arara, icyumba cy'umukozi. Hariya mu mbavu naho hakaba toilet y'umukozi. Urumva ko umukozi nawe yibereye ngaha inyuma, byose ashobora kubitunganya neza. Nari nakubwiye ko iyi nzu ifite access 2. Imbere naberetse amaparking. Aha rero inyuma hariho iyindi entrée umuntu ashobora guparkingamo imodoka. Turayibona tugiye hejuru. Other than that, izi ni escalier zimukura muri iyo parking. Hanyuma ngaho akaca hongera hakaba iyindi jardin. Ibyo byose rero ni ibintu jardin hariya, parking hariya, parking ngaha, jardin kandi ngaha. Of course ni VVIP. Twabonye hasi rero, twabonye hejuru ukuntu hubatse, ukuntu hameze antuka. Reka tubatembereze no hejuru twishikireyo, abanywanyi banyu baza kubona inkuru y'imvaho. Na cyane bivaye n'inzu maze kugenderamo vraiment ukuntu ivyo yaho imeze. Ndabibonye antuka. Karibu cyane. Asante sana. Murabibona rero n'amakaro. Iyo turiko turubaka inyubakwa, ibi byose n'ibintu twiga ko tukaraba, kuko nk'aya makaro n'amakaro obviously yes twakuye hanze. Mugabo iyo turiko turubaka inzu turaraba uniforme, kuburyo atari yanzu za gusanga hajya hafise couleur yigenga. Niyo yinjiye mu cumengo gira uzungurirwe. Turaba ibintu byose bigenda bisa. Ariko tukiri ngaha nyene Fabrice, turabona ko usanga kenshi imiryango ifise abana. Mwamwariyumvire ko ngaha mushobora kwashira mushobora gutuma abana batanga n'umuntu akuze arashobora. Ayandi mazu yo dusanzwe twarashize kama balcon, amagade de fond, biriya bikingira. Mugabo nka nyene iyi nzu yasabye ko tumushirira kizitandukanye n'izindi. Twaciye rero tuzigura mu Bushinwa. Urewe uri mu bwato biriko biraza, nizo bita aluminium. Rero ngaha hoho tuca twugara. Ibyo byose rero ni ibintu umuntu ni yabindi namye mvuga yuko twugurura umukiriya akagira ijwi canka akagira uburenganzira ku byo abayipfuza. Urabona rero tukiri hahandi ko abari muri salo bose ubabona. Ikitibagiwe ni ya view hari imbere yatanganyika. Cyiza cyane gose. Ngaha hejuru turabona umenga hari indi salo. Yes, correct. Wewe uvuga iyi nzu nk'uyizi. Icyambere ndanayigiyemwo, ndabona umenga ni indi salo. Ego cyane, iyi ni yindi salo ya kabiri. Kana yicigira balcon privé. Iyi ni inzu novuga ati ikujya nagenda bivuga. Nyene harahiriwe abumva imigambi yacu mu ntango. Benshi batangura baponda ugati ibyo muri ca dusubira hasi toilet yacu kikongera kikagira
walk-in closet yaco ego kikaca kigira barco prive yaco. wow aha naho buri kurarabana n'ababanyi Exactly. Nari nabasiguriye rero ukuntu n'inyuma hariyo entre ngire urabona rijya barabara. Iyo rero ni parking ya kabiri nayo ishobora kujamwe imiduga nk'ibiri. Ego Ngaho inyuma. Hambavu ya hamwe hamwe imbere. imbere ego hani inyuma Ukacuronka iyindi jardin nayo yaho inyuma nyene. wow Hambavu yimwe iri imbere. Ivyo byose rero ni ibintu abantu baronkamwo. ego Aha twari tubonye icyumba cya kabiri tugaca turonka n'icyumba cya gatatu ngaha. ego Iyi ni iyindi chambre ya gatatu kandi izi chambre zose ziba ziri develope ku rwego ruri sophisticated kubera urabona no hejuru haba n'amaplafo tugira amagipsum. Tugira amagipsum ku mpome tukagira ama wall master ama mastike inyuma naho urumva biba bimeze neza ibintu nyene tuba tuvuga ati umuntu yishimire ego mu kubyaza umusaruro ama espace ngaha musi ya escalier hariho hacabaho toilet uri muri ico cyumba canka bari muri iyi salo ya kabiri bashobora gukoresha. Ego wow aha naho tugiye tubandanya kuri niveau ya gatatu. wow oui ariko kuregeje kuraba ariko baradukurikirana en fait murabona ko iri niterambere ku gihugu iri niterambere cyangwa se ni ibintu vyiza tuba dukwiye kwishimira kuba tubona ugwaruka two turagerageza guteza imbere igihugu. Ni mu gihe abantu benshi baba bapinga bavuga ati ntibishoboka oya ibi navyo nimwe mwavyubatse urumva ari ibintu vyiza cyane gose. Abarundi zokumva bapinga abantu ata reference baba bagwaye mu mitwe. Nicyo gituma uri ku kivi abariko baranyumviriza. Ego iyo uri kurakora ukabura abantu bashobora novuga ati kuguca intege ntuburi kurakora cyane gose kuko igiti cyeze nicyo giterwa amabuye cyane gose. Ego na cyane hanyuma iyo watahuye nawo mission n'ibikorwa byawe ukuvuga bari karakumotiva kuko atumukora cyane. Rero aho nkunze kuvugira ati hariho abarundi benshi bagwaye mu mitwe nuko usanga hari abakritika ivyo bakritika atana kimwe bashoboye ukacuraba n'ibikorwa basi buvuga ngo barafise nta kintu bafise berekana ugasanga no guca intege wa muntu ariko aragerageza gukora yitereza imbere igihugu ciwe. So ngaha rero tugeze kuri niveau ya gatatu. Wow aho urabona tuca dusubira tukaronka salo ya gatatu. Salo ya gatatu salo 1 salo 2 salo 3 exactly. Hanyuma mu bya mbere biryoshe bo tuca duhera iyi ni chambre principale ngira urabona ni nini ya cyane kandi yubatse kwa kundi namye mvuga yuko urabona na plafond abari gypsum. Ni ibintu byiza cyane kandi abakunze nabo kutabimenya urabona n'abazubaka n'abajene b'abarundi biberenga bibaza ngo n'abadiaspora wazanye wow ibaze bibere mu cyumba ngahanye nk'abantu baba biyubakiye ubona kavyo hari byose bimereye neza. Wow ni ibintu byiza cyane gose. Hano turabona kuri iyi chambre principale iyi ni bathroom. Urabona ingana na chambre. Iyi ni bathroom yo ngaha kuri chambre principale. Urabona ko ibingana na chambre yose. Aha rero kandi nayo tuca tugirira novuga ati n'amaplafara ama gypsum. Ibyo byose hanyuma ngaha kabiri tukaca turonka ahaja ububati. Hambavu yo ngaha tukaca turonka rero toilet ino. Indi toilet. Iyi ni toilet iyo aho nta toilet ihari amajakuzi naho kogera ivyo gusa. Nayo ubundi toilet yo iri ngaha mugabo ukacuronka rero na walk-in closet aho kubika impuzu gusa. Wow come on kidding. Aha naho kubizika impuzu gusa naho kwirabira urumva ufise umumama akunda kwipodora abakeneye ahantu nyene haba hakwiye. Akaca hongera rero hakagira balcon private balcony ushobora kuyicarira ukaronka akayaga canke ukahiberaho neza. Kurya nagumye ndababwira amazu twubaka n'amazu tuba twashizemwo ivyigwa vyo kuvuga ati mbe ni gute n'abana uzosiga batazokwigera baharuruka
iyi nyubakwa yawe. Wow. Tukiri ngaho nyene Fabrice. Yes sir. Haruho vuga ati none ubu bumenyi Fabrice abukura hehe? Yamwacha batangura kuvuga nabi ngo mungu waje ngo kweskuruka ngo abarundi ngo n'abarundi kazi ariko je ku maso yanje ivyo ngirageje kuvyirabira urabona ko ari bikorwa bidasanzwe biko bikorwa n'umwana w'umurundi nta muzungu n'umwe ndigera mbona gakuva nshikaha nta muzungu n'umwe arimwo byose n'umwana w'umurundi ayikarabikora yashoboye kurahura ubwenge mu mahanga ashobora kuza guteza imbere igihugu. Fabrice inzu ya VIP tubonye. Correct. Ego turabonye ivyumba ukuntu bingana turabonye amanivo hariho akandi kantu nshaka ndabereke kuri iyi nzu ya VIP kuko aha kuri iyi nivo yo hejuru. Ego tukiri ngaha urabona ko twari twahereye mu vyumba. Ego hanyuma tuvuye hasi tukaduga ngaha hariho ahandi hantu novuga ati hakabijya ha balcony barko yindi yo hejuru gusa iri prive ushobora kugiriramwo urubanza. Ushobora kugiriramwo urubanza muguka curonka the front balcony ngaha. Rero ya view ngaha niho ucuyibona wisanzuye. Kujya nababwiye ngaha tugira dushireko ama garde faux ya aluminium uguraronka iyo access yo muri iyo salon canke balcony mugukaronka na access yo ngaha muri chambre principale. Bizigurika ati ngaha muri iyi chambre principale imagine wiryamiye ukavyukira kuri this view keshi mu gitondo yo haba habona neza n'imisozi yose yo muri Kongo urayibona. Nama mvuga ati n'inyoni zo muri Kongo nizo zikuvyura. Urabona kuri ngaho ushobora gutera igero ukaroba. Ego ni ibintu byiza cyane gose. Yes sir. Hariya turabona gate hariya. Yes. Urabona kari gate hajya ni entrée principale. Twashizeho entrée mu Burundi ntahandi nari bwayibone. Antukaranje nagenda hugati igitangaza kabisa. Nkahajya tuzoshiramwo amazi akoroka amasaha 28. Kuburyo umuntu aciye ngaha abona ivyiza by'u Burundi. Ugati iki n'ikindi gisagara gisagara. Ikindi kiryoshe ni cyuko ngaha Ego. Burya aha imbere y'iyo clôture haracari wacu. Rero dutegekanya gushiraho station ya petrol station. Ego. Hanyuma no gushiraho udu market twiza kuburyo abantu bibereye ngaho kubarabara batarinda kuja ngo muri ville canke ngo bagire kibabiguriya byose ngaha. Antuka ni gisagara kiri mu kindi gisagara. Ibiri mu gisagara hariya no ngaha bizoba bihari. Iyindi nkuru nziza dufisa muri Lake View Paradise Estate ni yuko ubushize nkuko mwaba mwarabibonye umushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi aheruka kuvuga ko iri barabara mu mezi abiri bagira barikore kuko bararyubatse kugeza aho I think kugera aho bita kuri Sandstone mugabo ubu baterutse kumenyesha ko bagira barikore bariheraheze. Rero urumva ko nuko nongaha muri Lake View turafise nk'ubu ndafise inzu ya VIP imwe isigaye kubazifuza. Hanyuma ndafise hariho nizo dufise muri faze ya kabiri z'ama maison de ville n'ama apartments. So ababikurikirana rero kuri projet ya Lake View ni karibu. Hanyuma n'umugambi vraiment uteza imbere igihugu uhakaza abantu barenga 500 ku munsi. Hanyuma wankuraja aba diaspora kuko beshi baguza aya mazu n'aba diaspora bafata twa $2 bakorera hariye bakaca barungika ko investisa. Urumva nabo ni novuga ati ni nkingi ikomeye cyane mu terambere ry'igihugu. Hanyuma no guteza imbere rero ibisagara kuko inyuma yaho tuziye ngaha mu Kabezi beshi barahirukiye kandi ibintu biriko biragenda neza. Ni Fabrice izi nyubako nkuko tubibona ona kari nyubako zisa nk'iziko zira nko nabivuze kandi nuko nyene bitwereka biraboneka ko hafise gaya amafinissage yonyene. Mbega inzu zoba zose zaramaze gufatwa nko ku muntu yoba yashinya akavuga ati ndashobora nanje kwipima nkagerageza kuraba uburyo kinshobora kuronka ino nzu. Urakoze jewe mu bikorwa nsanzwe nk'uruko nsanzwe nubaka amazu je nubaka amazu yaguzwe. Inzi taragugwa Jesse ndayubaka. Bisigurika ati nkizi zose zaramaze gufatwa zaramaze kugugwa. Mugabo ndafisiye ibibanza bibiri by'amazu nkaya y'ama VIP.
rero uwo vyumva akaba yipfuza karibu cyane hanyuma nkacangira n'ibindi bibanza by'ama maison de ville ama town homes nkamwe twubaka muri Miriware hanyuma rero n'ama appartement gusa ikindi kiyongeye ko kuri iyi village yose hazoba harimo piscine hazoba harimo aho gukinira umupira basketball hazoba harimo club house utuntu twiza dutuma ari gisagara rero mu kindi gisagara kuko nababwiye ko hazoba hari ama kiosk bisigura kati niba ushaka gusuma most likely ntuzogenda agatoro hajyanye kazoba gahari wow ni ibintu byiza cyane gose rero Fabrice. Yes sir. Mbere reka tubanze tugushimire kuba nk'abarundi canke se abarundi kazi abari ngaha mu gihugu canke bari muri diaspora bashoboye kubona ibikorwa biriko birakogwa nawe na cyane ko twumva ari ibintu byinshi maze ibisi kuvuga ko bibi Fabrice ukunu kuna kuriya muri make murabonye ukuri murabonye ko ibintu byose biri ku murongo kandi ibintu bisa nk'ivyaheze mu misi mike tuzobona bazugurura tuza kuraba igisagara kiri mu kindi gisagara ya ukuri complex ariko sinzi Fabrice ko iyi ni VIP sinzi ko twe nka VIP tukaraba muri rusangi bakabona ko ibintu biri kurakora abari inyungu za bose atari ku bantu gusa bari hejuru ariko n'abari musigato bashobora nabo nyene ku ronswa inyubako canke se bagashobora kuronka inzu zimeze neza cyane karibu cyane aha naho rero urabona ko ari indi nyubakwa itandukanye na ziya VIP tubonye Fabrice katugwa akanya kawe dusigure nayo nyubako tubona umenga nigitangaza gose ku rutiriya tuvuyemwo urakoze iyi ni nyubako iri mu bwoko bw'izo twita ama premium premium rero birengeje VIP rero ikintu cya mbere premium ikibanza kuronka kurusha n'izindi ni kibanza kuko iyo yiri muri yare hafi 10 urumva n'inzu ibiri mu mbuga niniya nkuko inyuma muraza kubona nka kumwe twabonye hariyo jardin hari haho kwinjirira urabona yoyo no ngaha mu mbavu ushobora kuha parking imiduga irenga 8 indani hanyuma ahanyene mu mbuga haba ariko barategura hazoba mu mbavu yayi premium ifise piscine kandi piscine iri kamaza guma koroka amasaha 28 ikindi yo kiryoshe nuko ngaha imbere haba hariko water fountain ahantu amazi naho nyene aguma koroka hanyuma turafise aho duzoshira aho gukinira umupira wa basketball habe hariho na jardin habeho rero na kamini bank nk'akantu k'akabare ushobora kuganiramwo n'abantu hanyuma iyi nyubako ya premium ikindi ifise indani yafise movie theater aho kurabira cinema higenga hanyuma ikaba ifise ama escalier uko yihonyeye ko niko yatsa amatara ibyo byose rero ni ibintu kandi premium dutegekanya kuyigira ico bita smart house ku buryo n'amatara mu kwaka ukoma amashi akaba yatsa babarundi bapinga ati ivyo ntibiba guhenda abantu muzoze bura urabona ko ari inzu iri mu kibanza kinini bitandukanye na ziya VIP nko babivuze tubona ko ari ikibanza kinini kandi ahantu hagutse muri rusange urabona ko ibikorwa bitangaje gose ni ibintu byiza cyane gose can't wait kubona umunsi wo kuzugurura abantu bazinjira izo ari ibintu muri rusange abantu bavuga nabi bazibona ko ku mwana w'umurundi hari ibindi bintu ariko aragerageza kuzana mu gihugu Fabrice akidakunda mu Burundi kandi nta yaba barundi bazi ubwenge Imana yabahaye niho bobona ko ibi byose byokunda kuko nka Jeff Fabrice ntimwibaze ngo ni special kubarusha ariko barandorera mugabe ikintu cya mbere no kubanza kuzirikana impano Imana iba yaraguhaye ukongera ukazirikana igihugu Imana yagushizemwo ukongera ukazirikana abene gihugu ivyo bintu bitatu bikoze uko igisigaye no gushira ubwoba ushize ubwoba rero uja kuri ya novuga ati kuri kimwe Imana yagutumye ugashira amanga ukabikora hanyuma igisigaye n'isi yose iragutinya kuko je nabambwira abantu nk'ibi byose abantu babibona bashobora kubibaza ngo Fabrice ni gihangange bro urabona ko twibereye kumwe ngaha na cyane ko atari village ya mbere ubatse umaze kubaka ibintu byinshi bigiye bitandukanye mu gihugu kandi ibintu byiza cyane gose Fabrice
gose reka fati kano kaya ndagushimire ndabashimiye gose mani dushimira n'abadukurikiranye mwese murabonye update y'ibintu bikuntu bimeze Iraq View Paradise Estate aho ibikorwa vyayo bigeze umunsi mwisi mikiri imbere yatubwiye ko mu minsi mike y'ibintu biraba biheze tuza turabe muri rusange ukorera vyose ahejeje kutubwira ushaka amashinzu amatarakizi ibintu nk'ivyo n'ibintu vyishigiye bitandukanye tuzogana tubibona reka mfate kano kaya ndabashimire mwe mwadukurikiranye du début à la fin shimira na Fabrice washoboye kuduha kano kanya no kudutera ino teka tugashobora kubagendera nizere ko n'ikindi gihe tuzobarondera tukabaronka kugira ngo abarundi bashobore gukomeza babona ayo umwana w'umurundi ariko aragerageza guteza imbere igihugu muri rusange cyane gose murakoze cyane kutugendera